Turabaramukije bene data tubifurije kugira ngo Imana ikomeze kubiyereka, Imana ibane namwe, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe na Pastor Eric Rutabara, agira dusangira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice c'indwi umurongo wa 11. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice c'indwi umurongo wa 11. Bibiliya iravuze ngo haheze igihe gitoya aja mu gisagara cyitwa Nayini, abigishwa biwe n'ishengero rinini bajana nawe. Ashitse hafi y'irembo ry'igisagara haseruka abajanye umuvyimba kuhamba, yari ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri ico gisagara bari kumwe nawe. Umwami Yesu amubonye amutera akagongwe, aramubarira ati ntaco urira, yigira hafi y'inderuzo ayikorako. Abarira abayikoreye barahagarara, aravuga ati muhungu ndakubariye nti zuka. Wari yapfuye aravyuka aricara atangura kuvuga. Yesu amuha nyina. Amen. Ndakuzaniye inkuru nziza mwene data, kubwira ngo ibyawe byapfuye hariho ivyizigiro ko bishobora kuzuka, bishobora gusubira kuba bizima. Uyu mupfakazi yari afise umwana umwe w'ikinege, asigaranye. Ikinege ni ukuvuga nta wundi bavukana, yari umwe afise, niyo yari afise. Rero ngo ararwara arapfa. Hanyuma muri iki gisagara cy'Inayini abantu benshi baraza kukiriyo, ku buryo n'ahandi henshi iyo umuntu abuze baja kukiriyo. Hanyuma ngo Yesu aza muri ico gisagara bagiye guhamba. Bari bagiye guhamba, bahevye, barize, babona yuko nta kindi bagiye kumuhamba, bagiye kumushingura, byaheze. Ariko ndakubarira ngo kuri Yesu, haleluya, na nyuma ya zero arakora. N'ivyapfuye birazuka mu izina rya Yesu. Nta bundi bushobozi bundi bushobora guhindura cyangwa ngo buzure atari ubushobozi bwa Kristo, atari ubushobozi bw'ijambo ryiwe. Nta kindi gishobora kuguhindurira ubuzima. Ngo muri ico gisagara hari hacuze umwiza, hari huzuye umubabaro, babarira, baherekeje uyu mumama bagiye gushingura umwana wiwe, bikoreye. Haleluya. Yesu nawe ngo araseruka mu gisagara cy'Inayini, barahurirana. Yesu ni ubuzima, Yesu ni ubugingo budashira, niwe twaronse ubugingo buhoraho budashira, ntahindurwa n'ibihe, ntahindurwa n'imyaka. Ubushobozi bwiwe buracyakora, aracyakora ibitangaza, aracyazura, aracyahumura impumyi. N'ubu ndazi yuko nubyizera nawe ibyawe byapfuye birazuka mu izina rya Yesu, kuko imbaraga za Kristo ziracyakora. Ngo muri ako kanya bari mu marira, Kristo nawe aho yaca wari umunezero, yari amashimwe. Afite ubuzima, afite ubugingo. Hanyuma ngo barasekana, hanyuma bahuye arababwira ngo nimuhagarare. Gerageza nawe kuraba iyo sene, gerageza kuraba ukuntu byari bimeze. Arabwira ati nimuhagarare. Aramubwira ngo ntacurira. Haleluya, ntacurira. Nanje ndakubwira ngo ntacurira, ntacyo guhagarika umutima. Reka kurira mwene data, haracari ivyizigiro, haracari ivyizigiro. Niko hariya muri Yobu havuga ngo haracari ivyizigiro, ngo nubwo igiti cotemwa yuko kizokongera kunaga. Sinzi ivyo wawucamo, sinzi ivyawo bimeze nk'ivyapfuye, ariko ndakuzaniye inkuru nziza. Yesu Kristo wazuye umwana w'Inayini, nubu imbaraga ziracyahari zo kuzura. Haleluya. Izere mwene data, imbaraga zo kuzura ziracyahari. Ni wizere ibyawe zapfuye birazuka. Bishobora kuba ari akazi kapfuye, Kristo arakazura. Shobora kuba ari yindi ngorane mu mubiri, ngingo zawe zo bazarononekaye. Ni wizera ziraba nzima, Kristo azizure zisubire kandi usubirane ubuzima. Ngo muri uwo mwanya Kristo gusakora ku kigagara, ngo aravuga ngo ndagutegetse byuka.
ako kanya umwana arabyuka, aravuga ngo nimumugaburire. Baramugaburira, bamusubiza nyina. Gerageza kuraba abari bagiye guhamba, haleluya, bari bahevye, bari mu marira, basubiyeyo buzuye umunezero. Batavyumva niyamuvuga ngo simbitahura, simvyumva, ariko Kristo aracyafite ubushobozi bwo gukora, aracyafite ubushobozi bwo kuzura. Izere mwene data, ibyawe birazuka, ndagutangarije, birazuka. Bawe na rino jambo nahawe na Kristo mpagazeho, nta kindi. Ntabwo tuyoborwa n'imigani y'abakecuru, duhagaze ku ijambo rya nyine ijambo rifite ububasha. N'ubu wazuye umwana w'Inayini, n'ubu aracyari wa wundi, ni muzima Kristo, n'ubu aracyakora. Ibyizere, ibyawe byapfuye birazuka mu izina rya Yesu. Ndagutangarije, birazuka. Uzizere, ureke ubwoba, wizere Imana. Yesu abagirire neza, Yesu abiteho. Reka dusenge Imana. Data, turizeye imbaraga zawe, turizeye wakoze igitangaza Inayini, bose babiraba, barumigwa, baratangara. Ahari amarira, ahari umuborogo, haremeka amashimwe. Mwami, ndasengeye abantu bose badukurikira. Hari ababaca mu bihe bigoye, hari abafite ibyabo byapfuye bimeze nk'uyu mwana w'Inayini. Ndahagaze muri buno bushobozi bwa rino jambo wambaye, Mwami, bazuke mu izina rya Yesu. Ibyapfuye bizuke mu izina rya Yesu. Ntawe utokura umuntu Kristo, kubera ko imbaraga zawe zo kuzura n'ubu ziracyakora. Ndazi ko n'ubu n'uyu mwanya imbaraga zawe ko ziragendagenda zikora, ntaho zitagera, tuzimigwa, nta bariyeri. Ndasenze rero Mwami, ubabere igisubizo, kandi byabo byapfuye bizuke. Ndabyizeye kubikoze, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu abaho umugisha.